Nitangura uyu mugambi inatanguje amafaranga angana miliyoni 3 ariko ubu munsi ndageze ku miliyoni 100. Aha mu Dusanze ni muri Gitumaini Company iherereye mu ntara ya Muyinga, komine Muyinga, muri quartier Swahili. Baduhingura ubuyi, ifu y'ubuyi, ifu y'ibigori n'ibiryo by'ibitungwa. Inje ndaza amavuta yo kwisiga gasaba konja Kongo, Tanzania, Uganda. Hama niko icyumviro rero mu nyuma se cyanjemo ukuntu fise guhingura ibinyantete twirimira. Umutahe wa paeje inarose ingurane miliyoni 73. Iyo ngurane imaze kuboneka akarusho, umve ko yuko habaye akarusho. Ubu tukaba duhingura amatona 2 ifu y'ubuyi, amatona 3 ifu y'ibigori. Processes y'ukungene dushobora guhingura ivyo bintu cyane cyane kubuyi, icambere na mbere ni kuraba kwanza ibinyantete dukoresha iyo bije biva ubizanye uko bimeze, qualité yavyo uko bimeze, imbere uko tubyakira. Dusanzwe dufite icambere akapare gashobora kudufasha mu gupima ivyo bintu urugero biba byumye kugira ngo dushobore kuzokoresha ibinyantete byujuje ubuziranenge bwa busabwa. Tugitangura ntabwo kabisa byari kabisa byoroshye. Twatanguranye abakozi 3, ubu tugeze ku bakozi 10 bamaho n'abisumamwe abakozi 200, bose hamwe abakozi 30. Ubwa mbere nakorera ku restaurant. Iyo restaurant bantemba ko ukwezi 30. Aha rero naje ngaha muri Tumaine ubu bampemba 200. Ubu ndatunze umuryango w'abana 5, ndabafungurira atangorane, n'amashuri ndabigisha. Amanyene naraguze n'ikibanza kivuye ngaha nyene mu Uganda, ndiko nditegura no kucubaka ico kibanza. Turariha amakori, amatagisi, hama turagurira n'abene gihugu ivyo bimbuye, hama tukongera umuntu agatanga akazi kuri bajya batagafise. Mu cyamake turafise ico umugambi ufashije societe. Eko ndahakorera nk'umunyeshuri ari muri stage, nkaba ndahamaze amezi 2. Akarusho burya iyo ahantu abajene bashoboye kwitunganiza imigambi, mugenda murayaga uravye n'ibikorwa bariko barakora kugira ngo nawe muri kazoza bizogufashe gutunganya imigambi. Tumaze kuganira na nyene uruganda, yaratubwiye ko umutahe yatanguje atari munini. Ivyo rero biratuma umuntu yoguruka mu mutwe akabona yuko n'umutahe mutoya umuntu ashobora kuwutanguza, hanyuma bigatuma nawe ashobora kwiteza imbere. Ubu naje ndashobora guhingura ifu y'ubuyi kuva ku ntango gushikaho noyisohora, kuko ntaco baduhishije, hose baratweretse ibikorwa umuntu agenda arakora ama etape ku yandi gushika aho sohora ikidandazo. Turavye umwanya amaze ngaha no kuri atari wakubwiye ati urya n'umukuru, urya si umukuru, ubumenyi wariwe umushefu n'utari. Bose bakorera hamwe. Imbere se yuko turonka ingurane twarinjiza imiliyoni tukasigarana 100,000 inyungu, ariko uyu munsi turinjiza plus de 5 millions tukasigarana 800,900 ku kwezi. Twahimbye abakozi, twakuyemo amadepase yose.
uyu mugambi wanje nagize akarusho cyambere cyo wumve ko ubuzima bwanje wumve ko habaye guhindura ubuzima uyu munsi ndabayeho atawe njya gusaba twashoboye se kugura amatongo ngo amagitare 2 tugura ikibanza tuzoshiramo projet kingana na 57R dufise intambamyi amazi aracikagurika amatara aragenda hari igihe tubura matière we première ikabura nk'amasaka aya masaka yera abahaki hari igihe abura gucamake turagira ni iyo ntambamyi y'abakonkera ku isoko bamwe bakora bwose we bari mu muco Vision 2040 twifuza ko tuzoba dufise ikabisa w'industry we nini cyane gose hama twifuza ko tuzoba duha abakozi akazi hafi abakozi barenga 200 tukaba dushobora gushora ivyo dusanzwe umuntu irahingura hanze y'igihugu hamwe iryo shika isi yose.